Imana ni nziza ibihe byose. Mana we nari nkumbuye muhira numva ndyohewe. Icubahiro kibica Imana cyane. So reka rero twakira umusavyi w'Imana. Amashimeshire twakira umusavyi w'Imana. Kozi w'Imana karibu cyane. Mungu akubariki. Sema. Pendeza sana. Pendeza. Sikia jaru unapendeza. Tukomere Imana amashi tumwakira. Haleluya. Mana shimwe. Ndanezerewe kuba mpari muri kino gitondo guhimbaza Imana, gutazira Imana, kandi ndizere ko nawe ariko bimeze. Amen. Ijambo mfise shaka gutanga ndarimaranye igihe rirarenze nk'indwi nkazi, bibaza ko ari nk'indwi nkazi 3 kuva umwongere aja mu Rwanda nari ndarifise ngo dushima yuko abandi bigisha, shima yuko nzorivuga uyu munsi. Rero ndashima Imana yuko ijambo ry'Imana ni ijambo riba ari ry'igihe. Ijambo ry'Imana riza kubw'igihe kandi natawe impamvu ari ry'uyu munsi. Amen. Ntarashika kure mu ijambo ry'ukwezi bariko baratanga, nagenda numvamo ibi uduce tumwe tw'ijambo za gutanga, ariko igihe umuvyeyi yafata sifre niyo numvise ko ijambo rishaka kuvuga, kandi igihe kintu caje apart ntacyo umva, caje nk'ikintu vyari vyaheze mbwo kisha kiriyongerako, cyaravuga nti arakonfirme rero passage hano nza gusoma. Amen. Amen. Kandi ndizera ko mwe muyeraza kunshoboza kugira ngo ijambo ry'Imana ry'uyu munsi n'iryo umaze kumva bigira icyo bimarira ubuzima bwawe. Hama ndashima Imana yuko kuno kwezi ni ukwezi ko kubona ikiganza cyiza cy'Imana, kandi vraiment je narakibonye. N'ubu nguma ndonka, nubajije kuma amafaranga, ari igihe Imana iguhezagira ukibaza iski ni kumbe n'igihe gusa Imana iba yashatse ko uronka. Rero ndafise ijambo nshaka kuganiriza muri kino gitondo, kandi ndizera ntakekeranya yuko nyeneryo ari hano. Nyeneryo ari hano, kandi ijambo ngira mvuge ni ijambo rirabana n'abantu baba bamaze igihe kirekire, mwaba akaba ari ijambo riba rije gushiraho finale yo kurangiza ibintu. Amen. Shaka ndakubwira ikintu kimwe. Twebwe turi abantu, kandi twebwe tuvuga nk'abantu. Jewe, abo mubana, abo mugendana, abo muzinanye bavuga nk'abantu kuko n'abantu. Ariko hari igihe twebwe abantu byora bishika tukiyumvira yuko uko tuvuga n'ivyo tuvuga n'ivyo dupanga kuva mu ntango gushika kwiherezo yuko n'Imana ari kwimeze. Oya, Imana si kwimeze. Gerada kubwira ijambo usanze umenyereye mugabo niryo tuza kwiga muri kino gitondo, kandi abizi neza yuko riraza kugufasha. Cyakuganira ijambo rivuga ngo Imana irumva. Ivyo gusa. Imana irumva. Ndagusubiriyemo. Imana irumva. Kandi umenye neza yuko ntiyumva nkuko abantu bumva. Oya. Kuko umwana w'umuntu arashobora kukubwira yuko yumvise, akaca kubwira nuko numvise ushaka ko ndagukorera iki. Uravyumva? Yumvise. Mugabo Imana yoyo yumvise ikimenya n'ikikora. Subira mu mbwirire mugenzi wawe uti sinzi igihe umaze, ariko nagomba ndakubwire muri kino gitondo Imana yawe irumva. Kumva kw'Imana
kuba gufatanije no gukora. Simbaka ngwishe kubwira ngo umwana wanje numvise ngo nawe wifuza ko ndagukorera iki. Oya, Imana iyo ikubwiye ngo ndumvise biba biheze. Ntikeneye kukubaza ngo wambara nimero zingahe. Oya, ngo ushaka iki, ngo ndakuvugire kuri inde. Ikubwiye ngo ndumvise biba biheze. Banshirire kuri ekran Yohana wa mbere igice cya 5, nibaza ko ari umurongo wa 14. Niryo jambo numvise nosoma mugabo siryo jambo Imana yampaye kugira ngo tuganire ko. Ni passage numva shaka kujako. Umviriza ahantu. Kandi ubu nibwo bushizi bw'ubwo badufise kuri yo. Nuko iyo dusavye ikintu cyose gihwanye n'ivyigomba. Umviriza ngene hacakurikira. Itwumva. Nibavuze ngo iyo dusavye igihwanye n'ikigomba ngo iki gikora. Oya. Kuko kumva kwayo gufatanye no gukora. Munsi kandi ko tuzi ko yumva. Urabona aba bantu bariko baravuga ahantu n'abantu basanzwe bazi ingene Imana ikora. Burya nagomba kubwira, burya umuntu abura amahoro n'ivyo Imana yamubwiye ntaba aramenya ingene Imana ikora n'ikishoboye. Umuntu azi ingene Imana ishoboye iyo imubwiye ngo mwana wanje nakumvise point biba biheze. Imana iri très responsable. Imana irazi detail iki. Umva ndakubwire, ikubwiye ngo numvise, reka kuyibwira ngo none ko wumvise ngo urazi ivyo uzonkorera. Reka ikubwiye ko yumvise, c'est tout. Nubu naje kubwira, nubona ko naje mu gishingo cyayo, naje kubwira yuko Imana irumva. Hagarika. Nimba rufise ibintu kuraje gishinga igihe kirekire, nigeje mbona kubwiye ngo igihe yafata sifra gasifra, nace mbona ko yujuje ikintu za kuvuga. Kandi nagomba ndababwire, ndugiye kuri ibyo, Imana ntabwo ikubita swata. Imana ntihusha. Imana ntihusha. Mufashe mu nkurire kwigira umuzo wa mukozi. Kuko ntabwo ntinya kuviyasha. Haleluya. Hagarika. Hagarika. Ngomba umva ndaje guhagarika shimangira igihe kirekire cy'amarira. Hagarika kuko Imana wasenze ni Imana yumvise. Nimba ubona ndakubwira ijambo, va mu marira. Bakubwiye yuko basifre igihe cya nyuma. Imana wizera. Umviriza, uburemere buratandukanye. Hari uburemere busangira urugo, hari uburemere ufise umugabo n'umugore bafise, hari uburemere ufise umugore, hari uburemere ufise umugabo, hari uburemere ufise umusore. Imana nagomba ndakubwire mwese uko muri ngaha, Imana irumva. Kandi bikumenyeshe yuko kumva kwayo kukuzanira inyishu. Kandi tuzi yuko yumva icyo dusavye cyose. Bitumenyesha abantu umviriza. Mwende majambo, umuntu azi ko iyo mubwiye ngo yumvise muri we acavuga ati ko yambariye ko yumvise, jewe bica bimenyesha. Iyo yambariye yuko yumvise, kumva kwayo hariyo information kumbarira. Sishura kandi kuvuga ngo yanyumvise, ko yumvise rero reka njere ku mitwaro ndayidondagure. No. Ndabwira ikintu kimwe. Kugendana n'Imana kwanje, mvuga uko wanje nawe uvuga uko wawe. Kugendana n'Imana kwanje kwatanguranye n'isezerano. Iryo sezerano rero twasezeranye, iryo sezerano nemeye nka sezerano nayo niryo rifata niryo ripoperanijwemo kuvertire yose y'ikintu cyose nokenera. Kubera nzi ko ndi mu isezerano.
shira kuri 13 ndabi ikintu kimwe. Aha, ivyo ndabibandikiye mwebwe mwizeye izina ry'umwana w'Imana kugira ngo mumenye yuko mufise ubugingo budashira. Iri jambo niyo acakurikira ya majambo tori twejeje gusoma. Umuntu wese yumva Imana imubwiye ko yumvise kubera afitaniye nayo isezerano abazi exactement ivyo mubariye. Umwana wawe akubwiye ngo papa shaka iki, kwamubwira ngo umwana wanje numvise, acha tekana biba biheze kubera arabizi neza yuko umwana wanje ahora ngo papa ngo uzogura indege ryari. Umwana Imana muheza gira. Umwana azi yuko se vyose yarabifise, arashobora kungirira liste y'ibintu akeneye nkamuraba nkawe ati nzobikugurira. Kandi burya twe tumeze nk'Imana. Urana umwana arakubwira liste y'ibintu vyose akeneye, kandi muri wowe uzobikora, mugabo uzogenda ukore kimwe mu gihe cyacu, kuko bizanye vyose arabica. Kuko ntushobora kumugurira amajuwe ane ngo yakinishe icyarimwe, umugurira imwe mu gihe cyayo. Shira ku ijambo rero nashatse ko tuganira ku uyu munsi, kuvayo igice cya 2, context ya nyuma irangiza icyo gice. Aha, context navuze iyo text yose irangiza, sinzi ko guhera ku murongo wa 23 ako ga paragraphe kose. Aha niyo navuze nti arakonfirmye amarira ya nyuma.